Oya nakana kagapane koti yeah oya nakana kiyamira muri mwe muyera oya nakana kuvyukuri tura aya umva iyi ni for everybody nta muntu makumiriwe everything urabiranga nyene ibirato manikire pedikire impuzu je no comprendre au fait ibintu byose. Hello bakunzi ba ntiyahevye ndabaramukije nizere ko mugwe neza bameze neza nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na nishimwe nyuma kuri kamera kabari David hama uno musi tukaba dushaka kugendera mu star wacu nawe si wundi yitwa Bizi nawe sudi araririmba frosi no sinabonye yani maze ibihe mbona ari umustiliste yani kandi buzize zitesa nshaka ndamubaze koma abikora koma abigira ni hari ariko blovipi Meze fresh. Welcome to the shop. Yeah, thank you. Meze neza. Yeah, meze fresh. What? Welcome karibu international. Yeah. Thank you. Bizi aujourd'hui turakugendeye dusanze aho ukorera ibintu bya by'impuzu nabyo hari umusilise meze neza. Murabona ko international ibini banaita international shop, je no comprendre shop for everybody. Umva ni abantu bose abana ba papa everybody yeah. Wow. Okay, murumva bakunzi ba ntiyahevye murumva yuko muhaye ikaze mwese kuza hama nashaka ndakubaze kwanti cyambere ndakuze nk'umustar bwa mbere. I'm artist just ndabikora en même temps. Meme nasindi kunda kubona ukora ko ndi mu gikoni kabisa ndi mu gikoni ndiko ndateka. Kurateka akazi gashasha akazi mbwa ni myinshi imiziki myinshi ariko hari umwe twahisemo n'abagenzi ko twosohora mwiza cyane vuba Sange ni kubera ibintu by'umwanya nivyo bituma tutakubona cyane muri mishiko. Oya ndakora cyane ndafite indirimbo shaka kuri 10 zaheze gusa nyene naye nabuze umwanya kuzisohora ariko ubu narose umwanya mwiza ko twari mwezira amazari naho ntari mu mizirima mugurumva amafungo yarafunze byinshi nyene Ramazani umva bamufunguye ni sawa bamufunguye Ramazani ni sawa rero tukwitege ko ikintu gishushe muri Bizi ibintu nyene birahari bikorwa byinshi birahari kabisa kandi nyene bitegure kabisa bwe bana babe tayari. Okay, aho ndumva ari bon rero nashaka ndakubaze Chris pourquoi shinye ubona yene wavuze yuko impuzu amena musique byose ubifatanya rero koma canke turavye nk'abastar benshi kwanza abastar benshi usanga atana kimwe bakora biyumvira gusa musique kandi turavye kanshi ubu byofumu ubu basi irariha gatoyi okay ariko koma washoye kubikora yani ubi wavyumviriye gute kwera uzane iyo projet y'impuzu murakoze kumba ico kibazo hama abona mu buzima umuntu wese arafise ko abayeho arafise n'ibintu akora kugira arabe ko yoronka ubuzima nka jewe bivanye n'ukurumbayeho narize ishuri ariko sinigeze ndonka akazi narabaye muri rimvyi ndaronka udufaranga dukeyi two gufungura to kuba ariko muri kano kanya nkora business ndabona igisumba ikindi ndabayeho vraiment neza nukuri ntaco mbuze aho ndashima Imana uko narindi kera sikondi ariko ni kubwa business nagiyemwo kandi Imana igume impezagira ndafise abakiriya nonga ndabashimira abantu bose baza kunshorera ngaha kuri je no comprendre hari abaza nkuko ndi umustar baje kunteza imbere hari nabaza nk'abafana kandi hari nabaza kubera mfise ibintu vyiza yego ndumva ari bon nashaka rero uvuze yuko baza kuraba byamaze gushika abastar batandukanye bakaza kugushora yego Big Farias aramaze kuza kandi aramaze kunshorera ndamushimira hari Délégué Général aramaze kuza Obelix abastar benshi ba Mipro baraza ngaha ba Donarde ufite n'abastar benshi baza ngaha baraza kunshorera sinzi ko amonye na Landry promoter aje ngaha arafa passer ba Ellis Boy baraca no kundamutsa naho batanshorera mbwa bakaca kundamutsa nkabona ko babikora muri rwa rukundo twabanye neza twakoranye n'ubu twikorana
baraza vraiment kandi bashimiye umuntu wese amaze kuza kunteza imbere ndamushimiye Imana imuhezagire ndarambwiye ko yogaruka impuzu ntizihera impuzu mse nyinshi kandi mse nziza baze banteza imbere yego nashaka nicahe kino ushobora kubwira abandi bastar yani babona tu musique ko arico kintu bashira imbere aho kuraba n'ibindi bikorwa bashobora kuraba gukora kwera bitume bateza imbere na ya musique nyene urumva wowe kwanza ubu wumva utesa yani ibintu byose biba biri fresh no nicahe kintu ushobora kugira abandi bastar bagenzi bawe oya je urumva buni kano kandi nacu mfise no babwira kuko twese urumva turafise ubwenge kandi umuntu wese afise impano yiwe impano y'umuntu ari wese nk'urashaka usanga je mfise doyo kudandaza hagirana doyo kuririmba aha mundi nahagira doyo kuririmba gusa urumva nisinomwe yumva ngo akore gusa murumva business nico kintu cambere cateje imbere abantu benshi ba Diamond barakoze ama business bafise ama Diamond Karanga ba Harmonize barafise ibintu bakora abantu nyene benshi usanga bakora nka jewe nabishemo kubikora uku abasa usana no babwira ko ico no bahana gusana gutembera kuko utembereye uraca ubwenge naje kugira nzi ngoreje no comprendre nuko nari natembereye naragiye Nairobi ndabona ingene ubuzima bugoye ingene abastari babayeho hama bice bisaba ko nza ngaranje niga byo nokora ko no dandaza nyene hamanje hanga amafaranga okay andumva ari sawa rero abantu benshi bashaka kwiyumvira eske Chris akorera hehe dushaka kuza kumushorira dushaka kuza kora yunakora kuko vraiment ndayo batuye jenye ninjiye nasanze ibintu vyiza bitagase bisa neza murabona uko naho asa yani n'ibintu byiwe niko bimeze rero nashaka ushaka kubabwira abantu bashaka kuza kugushorira bofata babwira adresse imeze neza yo jamene nakubatumira kuza kungendera afite ibintu vyiza nkorera Avenue de l'Amitié orana juste ku mafe rouge winjiye muri pave Avenue de l'Amitié winjira nk'intambwe 5 aho nkorera urupangu nkoreramwo urafatanye n'urupangu rufatanye na entrée ya Sokabo handitseko KNG Gallery mu gaca winjira indani ucinjira ucubona ibi vyandiko nivyo shika ukubita kamaso ibi vyandiko murabibona iriya ni logo yacu je ne comprendre shop for everybody ni graffiti turayibona ko ari sawa ushitse uyibona mu gaca winjira mu muryango gacumbona niho namandi utahansanzwe wasanga mutoyo wanje canke wasange uwundi mu mama ego kangeni oya ntuvuge ngo umugore wanje ego umugore wanje gusambwa nabo uzokwamuhasanga canke wasanga n'undi muntu agira manikire pedicure yitwa Justin Kid nawe uzomusanga ashobora kuguha ivy'impuzu canke kugirira manikire neza katahoberewe nyene ya aho ndumva ari fresh sana ariko nicahe kino nashobora kuvuga ati nicahe kino agati ya musique na business nicahe kino kigutwara umwanya cyane nawe ucuvyumva naho wamusanga niho namandi hadahaza misi yose kuva saa moya nkataha saa mbiri canke saa 3 umva ntegeza tuze kuba ari ibintu hari umwanya munini ko urumva ahanye nguma nkora ku mafaranga muri muziki na amafaranga aza rimwe hari gihe usanga uronse concert canke gihe YouTube guhemba buke mbwaje nterampemba aya kandi nawe bafisa ama views akwiye aya je ngira mu gihe nari ingezweho nitwa ivy'ama views ntibabiraba cane ariko ubonye nibaza ko tugaruke natwe tuje mu bandi kandi nibaza ko bizogenda neza kuko I'm ready for everything ibintu cyose gisaba kugira umuziki wanje ube mwiza ubu ndi capable gukora video nziza ndi capable gukora umuziki mwiza aho nifuje hose na meme hanze y'igihugu ndi capable ndabishoboye gukorerayo ubu ndaje nkore neza kandi azi ko bazoshima ko umwana yimaze ni munini kandi vraiment baza batakwezi gusigaye ntabahaye ikintu nukuri ndiko dakora ibintu vyiza imiziki vraiment myiza mpuza makungu hari umuziki wo witwa ndimusha jewe ndimusha nabo batuye nibaza ko munzi je ntambara amashati mbwana ko ndimusha nambara ishati ubu naho nambara t-shirt tula coste muko nambara amashati nambara dukamambire mbwe Imana yarampaye ndambara kirato ona ko ari fresh ya ngutwambara kwera bakubonye cyo bwa ndone nangaye oya je nta kimwe nambara ngo nsubizeyo
nimba agashatu kamwe ndakambaye kirese umuntu akankuye akavuga ati nshaka ko nyene ko ndagafisa ari kamwe avuze ati nshaka ko nyene ndashobora gakura hama nkagakatanga wamaze kugira yuko turindira ikintu ciza kivuye kuri wewe rero reka tukwitege ko ibintu byinshi kuko David urashoboye sana rero nawe nyakarimbo kawe ka sindi ngo Pentecote sindi urashaka kugankwitira gato oya nakana kagapane koti yeah oya nakana kiyamira muri mwe muyera oya nakana kuvyukuri tura ya nakakera urumva ko tukari ikintu ciza camaho nyene nice shaka kuvuga ati Chris Bizi ndagushimye cyane ku kanya keza wamaye umva iyi ni for everybody nta muntu makumiriwe everything urabiranga nyene ibirato manikire pedikire impuzu je no comprendre au fait ibintu byose shimira abakunzi ba K90 TV hashimira cameraman hashimira wewe ntambwe akazi na man nakavuze baje nitwa Nina nakubali sana yes sir respect welcome again ngam je no comprendre thank you hama mwakoze neza kungendera mbwira abakunzi bose ba K90 TV bagire subscribe babandaye bakurikirana bacenda kuri subscribe ya Chris Bizi bagire kuri subscribe kuri channel apana ya maske mpara man navyibagiye ngiyana ko niyumva ko ndadandaza bagede kuri YouTube yanje bagire subscribe hama bitege vuba ndifuza commentaire nyinshi baze dukore ndabaha ibintu vyiza kandi nibaza ko bazoryoherwa ndabakunda cyane ndabatumira kuri Atweretse Shop for everybody abana abantu bose bagoma baza parking ngayo ini parking yanje bakayi wanje baza ngaha umurose azofise imodoka ntazobura parking urumva ntuze witinye nimba wisize yakwibarabara bazava ibi biyore kuyinjiza ngaho indani Joshua murahawe ikaze respect sana thank you so yeah abakuzi ba K90 TV ndabashimiye ku kanya mwamaze mudukurikirana tari kumwe na Chris Bizi murumva yuko akora ibintu bimeze neza Silise atesa muhashitse ndibaza ko muzoryoherwa cyane hama kuri micro yari Nina nishimwe inyuma kuri kamera ikaba ari David mutibagira yuko Nina abakunda cyane ciao peace tuzaba dusubira kandi sivyo ndakunda